aho mwari kuryoherwa nagiye numva abantu bariko bababwira amajambo atuma mubabara. Nimwiyumvire kuva mu 2020 umuyaga nkuba twari dufise amamegawate 47 mu 2020. Ubu dushitse kwijana na 66. Murumva umuyaga nkuba umaze kwigwizwa ko inshuro zirenga 3. Ubu rero bariko bateranya ya miyaga nkuba yose. Regidezo bari babivuze ko amatara azoza aracika kubera bariko barabiteranya. Mugabo hariho ibigabo vyace bivuga ngo umuyaga nkuba ngurakenye ngo wirigura acika. Ivyo ni vya bigabo bikoreshwa n'amadayimoni. Ngo murabona ngo nk'ubukene bw'umuyaga nkuba. Aho bonezere bati ubigira bigende neza tugaturirimba kandi ngo bigira bigende neza. Ariko kantuze. Kubera iki? Hariho abantu barimwo amadayimoni batanezerwe babonye abantu bari mu kanyamuneza. Bati none abantu botuntura bigenze gute? Akarondera gusa kubatuntuza. Iyo hari indongozi rero nk'ubu bijya bigabo biriko bivuga kurya, indongozi nayo bikiravuga iti bigira bigende neza, ubu bariko barateranya y'amabaraje yose kugira ngo umuyaga nkuba ube mwinshi. Mu minsi heze narigeze gutaha bwije mvuye mu nama hanze, hanyuma mbaza guca hejuru y'igisagara ca Bujumbura, sanga hariko haraka hose caravuga nta ni Bujumbura kwe. Kumbe twebwe wambaye ikirezi ntamenya ko cera. Nabibwiwe n'umumenyesha makuru wo mu gihugu ca Cameroon. Ambwira ngo ibanga ryanyu nirihe kubona igisagara cyanyu caka. Natwe twirirwa turarira. Nyi wawe umuyaga nkuba wacitse ucamva ko mu Burundi bwose wacitse. Murazi haja kwa ico gituma mudakunda ko abantu twubaka turora hejuru. Mushaka ko twubaka n'ahari ndimiro. Mbe nk'ubu nimwubaka ahantu hose twara turima. Tuzoja turyiki. Ubu haragaza aho twubaka ruduga hejuru. Ndababwira igituma mutabikunda. Umuntu wese iyo ashitse mu bigero abonye afise amahera yo kubaka inzu gwiwe. Umenga na kareta kiwagiragire. Agacashira ko clôture. Agashira ko porotaye yo kwinjira mu remoroke ataragura ni moto. Ndabeshe. Ajya no kwigina gusa. No kwigina mugindongozi tera kanyamuneza iyidaho nyanga abantu. Ari umwacinyiza abantu ngo wambonye ngo je urazi condi. Zirya ndongozi zo turiko turagwanya. Zirya rizo tugwanya. Mubonye hari abakomya amashi. Kubera iki badakomya amashi? Kubera ndabiciye idiri. Ndongozi muzi ko mwatowe cyangwa mwagenywe ngo muje kuvuga ngo urazi condi. Mubimenye ko tuzoca dukeba hibotse. Emwe mubimenye. Ubu dutegerezwa kujya abarundi twahindutse twese n'indongozi n'abene gihugu nabo nyene bateza kumva ko bahindutse batakiriza ndongozi za kera. Hajya hari uci avuga ngo none ndashikiriwe ngo aciye avyugara. Turavyugara nyene. Genda nawe witeze imbere. Indongozi nziza itaga karorero ingene arondera ubuzima bereke n'abandi. None jewe ndakunda gusoma ijambo ry'Imana kuko uburundi twahaye Imana ikibanza ca mbere. Handitse ngo umuntu adashoboye gutunga umuryango wiwe yoshobora kurongora abandi. Wenyene ntazi kwironderera ashaka kuba hari ibiturire yivye. Yorongora abandi gute? Aha rero indongozi muharonkera icigwa ubu twinje mu Burundi bundi si bwa bundi bwa kera. Ubu ni muri demokrasi abene gihugu afise uburenganzira bwo gushengeza. Naratomboye hariho umusitantera amaze gukugwa abene gihugu bamushengeje. Yafashe imodoka ya komine akubitamwo imisenyi n'amatafari. Hanyuma abene gihugu baramubona baca bakubita ifoto barugikira ministre wa interieur batira aba ya modoka yacu ingena yigize. Kose kominari yacikorana ikiramukura.
musitante wavyumvise irya modoka ni yabene gihugu sigwawe. Ndabwire hajya rero indongozi tumenye ko rutegeza gukira. Hariho indongozi yari umushinga amateka hanyuma haba umuntu yagize isanganya kwibarabara baca bahagarika nya mushinga amateka ngo abunguruze yunguruze uwo muntu amujane kwa muganga aca babwira ngo imodoka yanje siruse habaniha. Hanyuma hageze amatora baragiye bavuga bati urya muntu mukamushira kuri liste twese ducoca dusiba kuja gutora. Ntusubira kukagisha uri umushinga amateka wase gufasha wende gihugu ari wewe watowe ngo baserukire niyo modoka raho wayikuye mu mushahara baguhaye ugacuza ngo imodoka yawe siruse habaniha irya nabene gihugu bayikuguriye none bako baguhaye lift kubunguruza rimwe nivyo vyo kunaniha. Je murabaza nciye ahantu habereye isanganya iryambirasi cihagarara kugira ngo ifashe emwe nuko jewe meze nciye ahantu gasaga bayisanganya ambirase akazi ubunyene cyane abantu kwa muganga nico gica gikoko none ko ari yabo natwe nitubimenye tumenyere kuja mu burongozi bushasha. Uburongozi bushasha nukumva yuko ubutegetsi buri ari ubw'abene gihugu. Ubutegetsi bushingiye kubena gihugu kandi nibo buharanira